Uninda toshima Imana hano ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. Uninda toshima Imana nta n'umwe atakorewe igitangaza. Izo ndongozi zose ngo nta n'umwe ataronse. Nta n'umwe ataronse. Najewe nararonse. Haleluya. Abaririmbyi bararonse. Abakamera mani ibintu bafata neza kabisa. Imbere hari zamba indwi hakurikira idarapo ry'igihugu cyacu cy'Uburundi dukunda. Aho nyene nziza cyane rwose. Abanyabubanza bambara neza, bambara impuzu z'abakristo kabisa. Haleluya. Ahora no me necesito bañar más como una vez silva. Bwana asifiwe sana. Tunakusenga haleluya. Nama mambo yote yaliko. Imbuto za Kristo. Haleluya. Abanyabubanza amaboko hejuru musimba kubera Imana yatugiriye byiza cyane. Ndashaka kubona umuntu wese ariko arahimbaza. Abanyabubanza ibiganza hejuru n'aya mashami hejuru. Umuntu utari hano ku Mpanda uno munsi uhombye byinshi. Ndongozi nta n'umwe atoshima Imana, bose barazigamwe. Abakozi b'Imana barazigamwe. Abaririmbyi bararonse ingabire z'amajwi. Izamba iri mwazibonye. Umukozi w'Imana afise igitabo cy'Imana, Bibiliya yera. Ikimenyetso cy'uko mu Burundi turi umuzuri sana. Ibitambara hejuru n'amaboko hejuru n'amashami hejuru twese. Hariya mu butegetsi, hariya mu bakristo. Haleluya. Kandi izi mpuzu zose abanyabubanza bambaye ngo zakorewe hano nyine. Ngo nta nini bakomanza ahantu. Musigati zikorerwa ku Mpanda, zikorerwa i Gihanga, zikorerwa i Bubanza, izindi bazikorera mu Rugazi. Hejuru y'ibitambara. Uyu munsi tugenda tuguze impundu. Baryohewe ndabona baririmbira
kabisa. Nturambirwe ntituraheza. Haleluya. Namwe mwambaye neza ariko impundu z'abakristo. Haleluya. Dirabanda. Aya makanzu turayatwara. Kositimu muraduhako. N'akaravati turatwarako. Haleluya. Vizuri sana. Minani Andre, umuvugabutumwa Minani Andre, ava mu ishengero rya Methodiste Libre i Gitega, aba arashika hano aca adusengera yugurura amasengesho